Le 18 janvier dernier, le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique et le président de la COSESONA ont signé une déclaration conjointe. Kw'igenekerezo rya 18/0 mu kwezi kurangiye, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi hamwe n'uburongoye ishirahamwe ry'abigisha COSESONA barateye igikumu ku rwandiko. Muri urwo rwandiko, umushikiranganji yarahagaritse itunganywa ry'ikibazo kugira basuzume inkomezi n'intege nke z'umwigisha wese mu cigwa cose. Muri ico gihe nyene, COSESONA yariko yitegurira guhagarika akazi. Izo mpande zibiri ziyemeza kandi kugiranira ibiganiro bitagira amahinyu kandi vy'ukuri kugira batore inyishu z'ibibazo bihari. Bihagarikiwe n'umugwi w'igihugu utegura ibiganiro, ivyo biganiro bikaba vyabaye kuva kw'igenekerezo rya 26/0 gushika kw'igenekerezo rya 11 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2022. Inyuma y'ivyo biganiro, amasezerano ashizweko umukono agizwe n'ibice bine. Ubwa mbere nuko bigiye gukorwa, ubwa kabiri ni ugutunganya ikibazo kubigisha, ubwa gatatu ni ugutunganya ibibazo ku mashure, ubwa nyuma naho ni ishigwa mu ngiro rya vyose. Amasezerano hagati y'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi hamwe n'urunani rw'ishirahamwe ry'abigisha mu gushira hamwe kubw'uburenganzira mu kazi mu ngorane zihanze igisata c'indero. Pour la solidarité nationale et la défense des droits socio-professionnels sur les défis du système éducatif.